umwigisha nkaba ndumwe mu batanguje association nkaba ndayisekera kandi imbere y'amategeko ego hama ikintu cyatumye dukorana no munsi bisanzwe tumaze igihe kitari gitoya cyane ko turakora igikorwa cyo gufasha ugwaruka abana mbere n'abamama batishoboye mu kubateza imbere rero twashatse guhamagara abantu bose bagize icyo bakoze uyu mwaka wose si bose bashoboye kuza mugabo hari abaje twashaka kubabwira kubereka aho tugejeje naho tuko dushaka gushika twashatse tubabwire mu ncamake dusangire kandi mbere n'inzimano twabahaye tubabwire kandi n'imigambi iko yategurwa mu ncamake twashatse kandi kubasubiramo kandi ko dufise ikibazo turakora muri ukwezi kwa December dufise événement benshi bazi ya Noël pour les enfants n'umunsi mukuru udasanzwe uba rimwe mu mwaka muri association yacu rero twari twifuza kandi kubereka yuko twifuza gukora ikintu kida sa na gatoya niyo twakoze n'indi myaka ndico cyatuma kidutaranya kituhuza uno munsi kugira tubashimire tubereka aho ibyo twakoze barashima tubereke n'imigambi yakazoza nifuza mbere gutumira abantu bose bakadukurikira kwisi yose mu Burundi eka abantu bose mu byo barimo byose kuza tuje hamwe dushobora gufasha ubwo gwaruka ni kenshi cyane gose twaryohewe Noel twebwe ibyo twafashe n'abavyeyi ku Noel urambara gahuzu ukajya kanyama konya gafana muga hari abana uwo munsi babatabiro nk'ivyo bintu bakabura 2000 gusa kugira asho kuryoherwa umunsi wose ubuzima bugahinduka mu munsi umwe gusa akumva aryohewe rero twifuza gutera abantu bose bavyumva abantu soko twumviriza baze tuje hamwe itariki 20 azo ari umunsi udasanzwe kubana amajana na 50 mbere hano n'abandi bazobaringaho gatoya bazavukana nabo bana bazoza tujamwe twigire umunsi mukuru umwana aryoherwa yumve yuko hari umukintu cyanditse mu buzima bwiwe bizoje muhira tunezerwa n'abana yego bo muhira mugabo twibuke ko hari abandi ijya potentiel batayironka mugabo kuri contribution y'amahera make cyane gose ikintu giki cyane ifana canke ikiro cy'umuceri umwana ashaka kuryoherwa uwo munsi nk'abandi bana bose. BTV Burundi presents B News. B News.